Igikorwa c'isuku nico umuntu wese aho aherereye ngo ntikiraba komine canke amashirahamwe ajeje isuku gusa. Ivyo vyashikirijwe na musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana kuri wa 21 ntwarante mu gihe komine Gitega ifadikanije n'urunani rw'amashirahamwe ajejwe isuku mu gisagara ca Gitega bari baramutse batanguza isekeza ryo gusukura igisagara ca Gitega bahereye ku isoko nkuru ya Gitega. Icivugo c'iryo sekeza rizohora rikorwa rimwe mu kwezi akaba ari igisagara ca Gitega kizira umwanda. Abenegihugu bitabiriye ivyo bikorwa bagiye imbere n'indongozi za komine Gitega basibuye imiserege bongera begeranya imicafu iri mu mabarabara. Musitanteri wa komine Gitega mu ijambo ryiwe yameje ko bigaragara ko isuku rititaweho neza mu duce tumwe twegereye isoko nkuru ya Gitega uravye imicafu iharangwa. Twabonye yuko aho twagiye turaca duhereye muri iki gikorwa dukoreye ku isoko nkuru ya Gitega twabonye nivyo aho dushitse amaso abantu bakunda guca umenga harasesuka mugaho uduce usanga by'ukuri twaribagiwe nk'aha turi murabona ingene hameze. None rero twaje gutanga inkebuze yuko umuntu ariko arakubura adakuburira musi y'urutara, ariko naho hose twa yuko hatabona yibaza ko hatabona ariko abandi bahabona ari hakwiye kwitwararika kuko abariko arabika migera ishobora no gutera ingwara zisizikaza amagara y'abantu. Asaba akorera muri utwo duce kwitaho gusukura imbere yaho bakorera batarinze kurindira abaza kubatera kamo ndetse no mu ntumbero yo kwirinda ingwara. Jacques Nduwimana yabukije ko intumbero y'umukuru w'igihugu yo kugira igihugu c'u Burundi igihugu kizira umwanda bitegerezwa gushirwa mu ngiro atanumwe avuyemwo. Tumaze kumva n'akamo twatewe n'umuvyeyi wacu nyene n'icubaro umukuru w'igihugu cacu twaciye twicarana hanyuma turafundika ivyokorwa kugira ngo isuku yiyongere aha mu gisagara ca Gitega. No twabonye rero ko mu vyokorwa dukwiye kuza turatunganya bukwezi n'imiburiburi umunsi umwe wahariwe gusukura igisagara kizira umwanda. Yameje kandi ko abigira sindabibazo abazobanza bagakebugwa vyase naho bagafatirwa ingingo zikwiye kugira ngo bikubite agashi bareke konona aho babaye no guhagarika umugambi w'igisagara kizira umwanda. Amashirahamwe nayo asanzwe yegeranya imyanda mu gisagara ca Gitega yashimiye ku ntambwe agezeko n'utwigoro bakora, ariko kandi aranakebura yongera anagabisha amashirahamwe amwe yanduza amafaranga muga ntashire mu ngiro ivyo yiyemeje. Ayo mashirahamwe yahaye ikiringo c'ukwezi ngo azobe yisubiyeko ataruko nayo nyene bazoheza bayafatire ingingo kugira ngo ntibononere amaze gutahura neza uwo mugambi wo gusukura igisagara. Harabo tumaze kugabisha amashirahamwe akora mu turere tumwe tubona yuko nubwo yanduza amafaranga y'abene gihugu kuko hari umugambi washizweho na komine yuko abene gihugu bateza gutera ibikorwa by'isuku, tukabona yuko by'ukuri batabakorera neza bakegeranya imicafu vuye mu mihana canke barangura imirimo mugasanga ntibitwararika guheza ngo bayitore bayishikane aho iteza kuca. Aho rero abo nabo turabakebura ijyanyuma kandi tubagabisha bari basanzwe baragabishijwe. Jewe no shambuye ko tubahaye uko kwezi kugira kube icitegererezo turabe by'ukuri yuko ivyo twagiye turavugana ko uyu munsi tuje kugabagabisha bahinduye, kuko badahinduye ingendo ntituzokwemera ko hari umuntu yononera abandi kandi bamaze kumva umugambi biko bigenda neza. Kuvyerekeye imicafu yegeranwa ikaguma mu makartier naho musitanteri wa komine Gitega yamejeje ko ivyo bibanza ari byo kwegeranirizamwo iyo micafu kugira ngo bipakiwe bijanwe mu kibanza categuwe inyuma y'igisagara bagaheza bakabirobanura. Yasavye kandi ko mu makartier hotunganwa amakomite ajejwe isuku kugira ngo baze barakeburana kuko amashirahamwe canke abajeje intwaro badashobora kubona hose icarimwe. Abenegihugu nabo yabasavye kugira urunani mu gihe abajejwe gutora iyo micafu batevye babatume ko baheze bayijane mu kibanza cabigenewe. Usanga ibikorwa tugomba kubibera amashirahamwe canke abajejwe intwaro bonyene, ariko nabo ntashobora kubonera hose icarimwe. Ico tore twagomba dutera akamabene gihugu by'ukuri tugira urunani kuko harashobora kubamo gusamara ugasanga imicafu imaze igihe kandi batatumye ko abasanzwe bajejwe kuza kwitora kugira bitware muri ca kibanza kiri inyuma y'igisagara cabigenewe. Yaboneho n'akaryo ho gusubira kugabisha abakora urudandazo rwo mu mabarabara mu gisagara ca Gitega kumenya ko bitemewe kuko kenshi ari nabo bacafuza amabarabara. Acanamenyesha yuko babibandanije abajejwe umutekano bazoheza bagakora ico bajejwe ntibaze bavuge ko bataburiwe. Haraciye iminsi hafashwe ingingo yuko abantu bose baja mu maso badandariza mu bibanza byo mu isoko baberetse kuko hari n'andi masoko ariko aravuga ikiganiro mu makarti. Urudandazo rwo mu ibarabara rwogo warahagaritswe. None rero by'ukuri nabo bantu twabagambisha ijyanyuma kuko bari mu batuma isuku ritamera neza ha musagara kuko bajya badandaza ivyamwe n'imboga ku mabarabara nibo baca bazibira ya miserege ugasanga biragoye. Nibabona inzego z'umutekano zije kubatesha gukora ivyo ntibazobwiye yuko ari kubahohotera. Twarabwiye inama n'ingingo barabizi
ariko nuko benshi batugambarariye rero tubatera kamo bisubireko kugira ngo nivyo byo kudandaza barabara bihebe ko nta suku twobona rishemeye bikimeze gutyo. Umwe mu badandaza bakorera muri soko nkuru ya Gitega avuga ko isuku ryari risanzwe rikorwa mu isoko hagati ariko kandi batari bamenyereye ivy'isuku rikorwa inyuma y'isoko. Avuga ko iyo myanda iterwa n'abaje bava hirya no hino kuko atatuzu two kwegeranirizamwo imicafu tuhagwiriye. Yasavye abajejwe isoko nkuru ya Gitega kugwiza utuzu tujamwo iyo micafu inyuma y'isoko. Hariho benshi usanga abavanderi bikorera ibintu by'imigwi badandaza n'abandi badandaza ibiyoba ugasanga nko mu mwene gihugu aciye ngaha araguza utuyoba bishishwa gacata ngaho nyene kubera ko n'ibintu atabintu by'amapubere bihari batamwe imicafu ugaca usanga ngaha hanze ibintu by'umwanda byabaye byinshi cyane kumvo za bene gihugu ngira batarajijuka twagomba tubasabe ko mwo dushikira imbere mukadusabira nk'utuntu boza batamwe imicafu barya bene gihugu baba bavuye hariya benshi usanga ari umuntu aguze umuhwi aha nk'umwana ugaca usanga bagitaye ngaho gishishwa mu ibarabara kandi hari n'igihe urazi ibishishwa vy'imihwi ko binyerera ugasanga nk'umwene gihugu aragiciyeho ugaca usanga aranyereye araguye. Ingaruka ni nyinshi kubera ko turatwe dukora mu isoko indani arashobora kuza abakiriya bavuye mu mihinga itandukanye bagasanga aho baba ariko barinjira hari imyanda myinshi cyane. Ikindi ngo bohimiriza abenegihugu kwitwararika ivy'isuku kuko ingaruka z'isuku rike ari nyinshi ndetse ngo bona bashiraho ibiraro bimeze neza kugira ngo birinde amasanganya kubaza gusumira muri iryo soko kuko ibiraro bihari bikozwe mu mbaho kenshi usanga vyabomaguritse. Urumva no guhimiriza abenegihugu bakamenya ko isuku ari ikintu cya mbere je kubera aho ntumbereye mu isoko indani kweri barabikora neza n'ikindi twagira dusabe ivyo biraro kweri twosaba ko bofata bari ukuntu batubetona ivyo biraro biranyerera cyane nk'ubu imvura yaguye hari nk'umuntu aje gusuma nk'umushefu ari gusanga aguye usanga araguye hasi.